Hello guys, karibu cyane muri Kazwa Company yabazaniye Kazwa Makeup, tufite service za manicure, pedicure hamwe na makeup ku bantu bafite imanza, amadote, amamariage. Karibu cyane, dukorera mu nyubako iri ngaha kuri Avenue du Marché. Anye building yitwa Central Building Makanzinda kwa Kabga numero 306F. Karibu cyane ku bantu badafite gushika ngaha, mashobora kutwandikira, mashobora kubasanga muhira. Ego karibu cyane, muryoherwe. Kazwa TV. Hello la famille Kazwa TV, ndabahaye ikaze mu kiganiro Fait d'amour. Nkuko bisanzwe murazi neza yuko ari ikiganiro tuganira byinshi bitandukanye bijanye n'ubuzima bwacu, bidufasha mu buzima kugira ngo dushobore kwiyubaka cyane twubake n'abandi pourquoi pas. Ndabahaye ikaze rero mu kumwe na Arlette Mugisha, ndi kumwe n'abatumire ndabazanira abatumire batese tous les jours. Ejo nahereye ku kiganiro kamengo imbere yuko ndabapresenta abantu buno munsi kubera ko ndabavuze bishobora kungora, reka ndabasabe bipresente, ndabahe n'ikaze mu kiganiro cacu tuza kuganira byinshi. Mere les femmes d'abord. OK. Kazi amahoro cyane, amahoro bakunzi ba Kazwa TV. Jenny Dasha Munezero, nkaba ndumu journaliste blogueuse, nkaba nduharanira agateka kazina muntu na cyane agateka kabakenyezi. Ku mucamake nubwo hari ivyo birakomeye cyane. Urubatse ni ubatse? Ndubatse, nkaba mfise abana babiri, imyaka 7 imyaka 4. Arakujije pasi zo muhumuka uzamubera OK, tugisabira usubire utwidondore. Cyane twanzana na patience. Mwese Pascal ko akunda kunyakira, hanyuma nkunda kuvuga mu Gifaransa, no psychologue ni mugabo mu Kirundi ngene byumvikana cyane neza gusumba ko muri gace byumvikana n'igituma twoba twahuye twicanye hano. Mu Kirundi bavuga ko ari umuhinga mu by'inyifato, sanamitima, amagara meza yo mu mutwe no gukomeza ikibano ciza. Nje none ko umutima waje wamenyaguritse, urashobora kuwusana nk'ubunye. Nitwakora na Kristo tuzoyisana. Nuko rero mu kiganiro cyacu urumva ndi kumwe n'abantu badasanzwe, waharanira agateka kazina muntu na cyane abakenyezi. Uyu mwumvise yuko ni umupsychologue afasha abantu benshi batandukanye. No musi tugiye kuganira ku kintu reka mvuge ngo gikomeye, kuko ni ibintu biba muri societe everyday, ugasanga bamwe bayifata uko ushaka kuriya. Tugiye kuganira ku kintu kijanye na harcèlement sexuel. Kodavanga ibi harcèlement sexuel niyo tugiye kuganirako. Je ndashaka mbanze pasi tora micro hagati y'umukobwa n'umuhungu canke umugabo n'umukobwa, ninde agira ibicarara cyane byo kuvuga gutse, ibicarara byo guhamukira canke kumva abonye nk'umukobwa agira amasentima cyane y'ibintu sexuel hagati y'umuhungu cyangwa umukobwa. Harcèlement sexuel harcèlement n'abajije kuri genre kubona umuntu basi nk'ubu nka Dasi uramubonye ubushuha gusumba bivana n'umukobwa nabonye canke umuhungu jewe umuhungu umukobwa nabonye wari we, naba n'umukobwa umuhungu yabonye wari we. Hariho jewe ashaka kuzana umukobwa ciyaha hanyuma sinshuwe, mugabo hacundi muhungu aha uya gashuha cyane gusumba. Donc bivana n'ingene ya projection, sinzi ukuntu bivuga mu Kirundi, bivana n'ingene uwo muntu namubonye n'ingene niyumva. Nukuvuga ngo iyo ari umuhungu yumvise byinshi muri we arashuha cyane, mugabo atari byinshi muri we bifata ibisanzwe, ko n'abandi bose bashobora kubifata ibisanzwe. Nukuvuga ngo gushuha tukuvuga ngo umukobwa niwe yoshuha cyane yabonye umukobwa,
cyangwa umuhungu niwe yashura umukobwa niwe yashura cyane yabonye umuhungu n'umenga nava asanga iziko rero ikosa kuko hari aho usanga hari ibyo abakobwa biba bashura cyane n'ibindi abahungu ari bashura cyane ndase wowe nawe uvuze ko ikibazo cyane nibaza twivye nyene ago nsubiye kuri ako karero ka pasi hari igihe usanga pte twabonye umukobwa namushuhi ugasanga umukobwa ahubwo yabonye pasi niwe ashushe gusumba pasi nawe ari ngaho tu donc ni ibintu twishiramo ngo abahungu barashobora gusumba ahubwo gusa abakobwa nabo bashuha ntibavyexprima de ce moyen ko abahungu babivuga dikuka cyo kuma imvya ptese ngo nabahungu bakunda gushira abakobwa n'abakobwa nabo bapfana ijambo bapfana ubwo bushuye nyene hama bakaca bahura ariko umuhungu nyene agushuye aca yita bikubwira naho nyene si misi yose mais bon nibo utushitse ku munzani babivuga gusumba uko abakobwa babivuga ko bashuhiye umuhungu cyangwa umukobwa irani bimwe by'umuco wacu nyene yes nuko nyene culture patriarcale yivuga yuko umugabo ari hejuru muri byose ni waza kubwira ni waza kugira iki après umukobwa bitanguye abahungu benshi bacagira ubwoba acha yumva ari masculine ko jumengo ntakira umugabo umengo aramukoye umengo arabaye nyene dance donc rero acha yumva n'umurinda gushuhiye bamwe again nta kujeneraliza haba cyavuga ati umukobwa Jesse ndamwita kongira yabuze gushika naho aje kunyishirako ni ntabwa yarabuze umuntu amukurikira ubure aje kuraba basavye abisotorewe nyene donc rero ya igituma nari mbajije ico kibazo ndakunze kubona muri societe yacu y'u Burundi akeshi bakunda kuvuga ngo aba igitsina gore muri rusange nibo bakunda kuba harcelé cyane kurusha abagabo nivyo yes again nivyo kubera societe turimwo umugabo afite ijambo muri societe yumvigwa canke uko nyene societe yubatse umugabo kinashatse arumva n'impaka kirongi kandi atakironza agumengo ntavyumva ko kunyankiye kandi je reka cha aguma yes sister par différents moyens kugira impera n'imperuka aronka ico ari yifuza peut-être no umukobwa yarabyifuza ariko ifate umukobwa yifuza umuhungu akamwangira rimwe umukobwa ronse proto biramugora yuko aza gusubira kubwira umuhungu yenda gusavye vyumvire biki alors que umuhungu uno munsi baramwankira eje kazogaruka agasubira agasaba akagira iki umukobwa nawe atari umuntu nyene yari ashe wingamunya bwati umviriza biraca bishatse umwankira rimwe cyangwa kabiri akabona yuko utamwumva wemera gute kandi ubona ubagira bagukorera ibintu udashaka abo bakobwa bo ntibumva ko rimwe na rimwe bashiramwo negligence urinda wemera iki genre ko uvuze ngo umuhungu we aguma yensista gushika yahumva udafise uwo mutima ukomeye oya je nzi navuza mvye umuhungu niwe aguma yensista nibisigura yuko egasha kwensista nawe uriko avuga no akamwanda avuga ati ndazi yuko peut-être mbandanye saba niho uvuga ati ngiye gusaba yugura ikintu uravuga ndaguhe 5000 hama akatije ndamaye 10000 wasuka mugira ndagusavye mesi ndaguhe 5000 muzi ndayitwara kubera ubuzi yuko peut-être ashaka kuvuga ati bon zana amahera basi ngende alors que yakwanki nisigura ngo parce que tu es en train d'insister ngo nuko yavuze ngo ego donc abahungu nakunda kugira kubera bavuga ati nta kibazo umuhungu nyene no waguma ari umushaseur umukobwa nawe nyene bamwankiye yarenze afata iyo courage yenda kubwira uwo muhungu peu importe les normes sociales tubayemo akabona baramwanki acavuga ati bana baranyaraje biraheze wa akaca bihagaye donc nje gutuma kenshi biba muri iyo way à mon avis sinzi nka muganga ngaha nivyo nanje nagira ndamubaze nawe uri ufise imwe nkiya dase canke nawe ugatabaho muri atwe ni bose abahungu bashobora guhura n'ikibazo nk'ico mugabo nk'uko bivuze societe yacu ko yubatse ni societe itarekurira umukobwa kwiyugurura ngo avuge vyoroshe cyane cyane ku kintu kijanye nuko gushima gushaka n'ivyo bijanye n'ivy'igitsina uravye culture yacu nyene isanzwe yubatse ntibamenyerejwe ntibabaye cyane mu bintu nk'ivyo vyo kumva ko bitari intambwe ya mbere rero
nibaza ko ngira ngo barabyumva muri bo bakabyibikamo ibyo ntibashigikiyemo nibaza barabisohora babivuge nibaza barabivuga nibyo biraboneka societe yacu nawe nyine ndabizi reka nawe ndabizi yego uko sosiyete ifata ngo kera mwari murabizi ko abana batirekura uko birekura ubu ubu urahinduka cyane babivuga gusumba ye nabo barabivuga gusumba ahubwo nibaza ko ari activiste nibaza ko mu bishimatije changement ariko abantu bavuga kuvuga ikintu bien sûr je trouve yuko bivuge certes ni c'est la personnalité y'umuntu c'est qui ngo do it ngo ikini biki uvyumvamo tomyo utavyumvamo après quand ndavuga ntuvuga cyo n'abahungu ahubwo bafite amasigne bafite iki kududukado kera seconde amviriza kera muri secondaire umuhungu amwumvisemo cyamufatira amanote gira amakaye abiri yego ubwo natwe wapfa kuvuga ngo ndagukunda jamais de la vie ariko vyahera uriko uramufatira amanote uriko uramukuburira bamuhaye igihano ibintu nk'ivyo hamuca ugenda bla 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 ni nk'avyo by'abantu bo mu mageto abakobwa bagenda kubamesera atara namubwira ko mukunda atara ntibanakundana officiellement ariko kazomubera donc abakobwa bameze gutyo onye rero je trouve que c'est triste parce que je suis kwiyahagura Mgunga nakayibona tewe merci burankorera ku kazi pour qu'après il te dit you know je suis son fiancé we nari bizose donc rero merci kwa nkoreye bijya vyose et puis pas son chemin alors que y'umugati je ndakunda shaka gufasha yatari umuntu mubi parce que ahungu parce que ahungu abantu babi ahungu babonye umukobwa amwihaye nivyo nyene bituma bakugatavuga abonye umukobwa amwihaye azovuga ati agago karashushe guki ndabona ko abantu naho ndafata ifoto suko kwiha c'est permis de s'exprimer bon reka ndabikonformire abonye umukobwa amwireko donc ndikuvuga na sexualité ariko aramukora utwo dukogwa ari kukumesera mu geto yawe ari kugira iki cyanye muri secondaire gufatira amanote n'ibiki ayo kubigira ngo shajewe nta future tubona avec toi vyihoze arakauka il profite de la bonne occasion nanje nanje na profite ebaze dasi aburose umuntu uva ku kazi peut-être nta mukozi wari ufise ugasanga batetse ugasanga bameshe parce que umuntu ukora mujanjagura umutima nje nawe musabye ifo kuraba uwo muntu ari umuntu akuze kandi ivyo byo gukura n'ibikini cyo bifana ama emotion ari umuntu usanga afise imyaka 30 afise intelligence émotionnelle y'umukobwa wa 12 ans wa adolescente n'umu wa 15 afise intelligence émotionnelle ikuze cyane urumva so uri kurashusha mu mutwe uwo mukobwa peu importe l'âge ukamushira mu ibintu urumva mukagenda ntukidize kumesara abanasokana akagutwara muri ibiki n'ibiki ukagishira ni ama histoire twumva ngo nagiye mbona ngo invitation ya pasi kuri WhatsApp nishiramo ngo dije dusokana urumva nibidaje mubwira tu viens de le décevoir tu viens de kumumena umutima niyo ni harcèlement urumva non pas vraiment ni abus peut-être de confiance ni abus de confiance mais bimubwire abakobwa bari benshi umubwira ati mvuze nawe turabandanya ibi umenye yuko nta birefu naco aca bitora arakuvuga ati naco yeto ndukundana naho nzi ko utankunda aho ni sawa tu as mis les choses au clair ako mufeza miroiter ndagukunda maybe nzogutwara kandi hamaka cyo kwiyahurira ko parce que nous dit les conséquences zo you know that's all wajeje ku bahungu bon ndachemba satisfait okay basi ndamenya cyane nabitse ko namukora tsiko tigari kiganiro uba basi mujana yanyu tu tumva gusigurira avec des arguments convaincants alors yego ni ivyo hanyuma arumva ko bahungu nyene barayumva muri akavuze mu menga nava ndiko ndatumanya cyane ko yabivuze abandi bafite caractère yabo yo kumva ko icyo shaka gushika ko ntegezwa nkoresha uburyo bwose bushobora kugira ngo icyo nifuza ndagishikeko rero naho itandukaniro cyari bera ariko mwana rimwe ahubwo kuko turetse nivyo nakuru mwese mubabika turetse nivyo byo kuvuga ngo kubera ko abonye umukobwa canke iki abahungu mu buzima busanzwe no niyo aba ariko arakora nka business kanaka arashiramo force nyinshi do kugera kuri shaka no wanashaka genda bisha muri karite
n'umuntu w'umuhungu wumva ko ikintu target wihaye intumbero wihaye uteza gukora ibyo ushoboye byose kugira ngo ushike kucushitse ku bana ashaka reka tufate muri essence abahungu n'abagabo barakunda icubahiro icyo cyubahiro cyabo rero baragerageza kukigwanira uko bashoboye no kukibamwe no kugikorera mwebwe kwiyambara neza ni bon c'est bon pour vous mugabo twega abahungu kwintumbero kavuga uti jewe nifuza kurongora umuntu asuku ameze uko nuko arabikorera gushika bishitseko ngirango kumbure ivyo bamwe muri bya bindi byaho usanga uri kuraganiriza wirabura kandi yo muri target yawe ufite inzobe wawundi wirabura kiyahagura agafata amanote akagira ibyo agira byose tuba ngirango cabira tuva ku byo dansa ikaravuga rero si bibi kwintumbera mukayishikako mugabo kuri ibi bijanye n'ibintu by'imigenderanire hagati y'abahungu n'abakobwa ndashima cyane cyane dansa yatanze yuko uko biri kose ntabasanga inzira bataraganye urinze ubona umuntu hari imyitwarire hariho inyifato ariko aragira imbere yawe qui attire l'attention igukwega canke ikunezera mu buryo burenze yo gutuma wibaza ibibazo ivyo bibazo ushobora kwibaza canke imbere y'indi wowe kwihana ivyiza ko mubivugana kugira ngo mukame mujanemo sino gucerekeye ko abahungu bagira cane ni muri iyo sense yuko bumva ko bategerezwa gusohora ikiri muri bo papo y'abakobwa bivaye na none pasi kumva ko ufise droit genre ushobora gushiramo iyo force kugira ngo ushobore gushika ku kintu ushaka ntibisha bigutuma mugabo ngo ugira harise urenza uhohotera ugahohotera umuntu ibyo twavuze cyane mu gihe uri kurakora ibyiza mu gihe ushaka ibyiza mu gihe ushaka kugera kure mu gihe ushaka mu gihe ari ibyo wumva kuri wewe ko ari byiza uteza gusohora erega ari ibintu biri muri twebwe dusohora tuzibona ibyiza muvuga ikintu hano mugabo we na dasi bunyine mugaca mugenda munyeretse ko ikintu avuze atari ico birashika rero ahubwo ikibazo aho kiri na societe turimo justement nimba hari ibyo nakoze ngira ngo nitwingira cyane kucerekeye harcèlement ibi byo guhohotera abantu ifatiye igitsina mu buryo bwinshi bikorwamo kumbure ntibwabyinjiremo cyane mugabo bikorwa mu buryo bwinshi mugabo jewe nicaye imbere yanyu nkabikora mubona nahanyu ho kumfasha na jewe n'abahungu nabo barakeneye gufashwa kugira ngo bagabanye uwo murindi bariko wo guhohotera ndaguha akantu gatoya mu gihe kijanye na harcèlement sexuel harimo kuraba cyane umuntu d'une façon exagérée hamwe umuntu gushikaho ahakwa guhagarara bwatoki none nigize ko pipi nigize ko habaye iki urumva ico ni kimwe mu bintu je ushobora gukora wewe turi kumwe canke dasengera bya muri ko basanzwe ari muri domaine mugabo hariho comportement tugira abagabo mbo abakobwa ntibigira cyane ko ngira babise iri kaze cyane ni paf aba yabonye bigaca bihera mugabo abagabo mingo nuri mu modoka umingo biraze gusaba yuko abagabo bumva ngo afite ugo rugusha nuko abagabo bafite ntuze mekirimo n'ico kintu kandi ari abantu batabitahura uko pasteur yavuze ati il faut éduquer les gens des fois parce que hara atazotahura ko yari forme ya harcèlement canke dokura umuntu ukamumeta malareza hamwe ariko atwenga asanga ukimeze ngo kandi ukamenye nyine muhuni ushaka kandi rero adakuraba jean ndikuda kumviriza une façon iri concentrée kuraba umuntu ubona yuko uri kuraba mwinzira kwibintu you know ico ni kimwe canke hari harcèlement baravuga abantu bamaharira ko itera polémique uwo mugona na compliment mais à certain moment c'est pas ça Jean wenda wambaye impuzu uno musi washize ibyo bitugu hejuru wambaye n'umusi ndabona bikini biki okay bwa mbere nyine kugira ntube awukod ngagusunura akugira ibiki ugati stop bene hari ivyo uno musi kutuvuga mu kiganiro ivyo bintu wumva ko ari amatushuma afise une tendance y'amakaresse yo gushaka gukora ko mu kizime akuyikoreje ko arabagucya anye man again ubivuze ngo ntunkoreko abantu bose si bose ndangujirariza ko amari imwe ntore mu bantu baje kubwira ngo ugira ujeje tubishiriza ikiyago arakwishe aragukubise ibiki donc niyo ni harcèlement muzindi parce que uramuri yamo bwa mbere again musuje muri bamwe bintu amuga ati reka nusubira ndadigwa cundira bakoko turasukuntu nyene tugira nyene nusubire ndadigwa nusubira ukarondera ibintu une explication mais parce que utamukankamiye acabandanya kandi nawe gane umukankamiye
tout abantu benshi bari ngaho la majorité bacha gufata yuko wewe ari wowe weruye bacha kuvuga bya indi nyene twamatubona ku maze sociaux ngo mukobwa ngo yo bameze gucanga mukabari ngo koragwana parce que ko murengera karimbi kuna twego tutagwana kandi ngo tutakugwana nitwumwe turaba exemplaire alors que non en fait ucinyibise ikintu dasa kuri abagabo badukurikirana muja mu mabar arrête kuza muragirira ibintu biri bizarre aba serveuse gafite byo biravuze nukuri nukuri pasi nawe uragirana bave wibaza ngo twabaye abakobwa cyane nukuri niba hari ikintu cya mbere kimbabaza mu buzima umuntu yavuye muhiri wabo aje kurondera ubuzima nakazi nkuko wasanga mu biro yundi mudamu wese cyangwa ari we wese arrête kuko birateye ubwoba vraiment nukuri kandi umva nawe ntakwagira ari ku kazi uvuge bace bakwirukana cyo navuga kwivyo bwa mbere nagomba konsista ku kintu avuze cerekeye kwiyama byinshi mu byerekeye harcèlement biboneka cyane ko umuntu aguhohoteye mu gihe werekanye ko utari d'accord utari ushaka yuko ntushaka uriko urankora ko mugabo yari imfashe yo kureka umuntu ko tutabishaka uniforme umaze kumenya ko utabishaka hama kabandanye niba harcèlement rero mugabo ndiko ndagukora ko karyoherwa ugaca uryamako umva basigaye guca umuntu abandaniriza ko nyene bikurikira mugabo ico numva novuga n'igiki kuri ico kintu mfatiye ku karero yabutanze bwinshi uvuze bavuze gukora ko hari no muri boîte yavuze boîte abatamba hewe umuntu akakubwira ko mutamba nyene ntavyo ushaka yakubwiye ko atabishaka muri samba aza kugwa cyangwa uri kuratamba yaje inyuma yawe urumva ukabwira place ukagera nyene biri insupportable ariko cyo ushaka kuvuga kuri ico kintu mfatiye ku karero mutanze kerekeye nk'aba abasava mu bare donc les filles précisons même les belles filles bashaka bakorera ahantu kumbure abantu bashaka kwa apprécier yo ni mwiza yo ikibazo kica hahandi numva umenga ahubwo abagabo nkanumva ngo turaba tugashima twabivuze ko naho dushima nico twipemeta n'importe quoi naho ushima bishire mu biganiro ntibishire mu gushiramo inguvu mu gufokusa nimero yemeye sawa bagane cyo nshaka kwensista ko nigiki bakobwa beza nabwiye ko ari ibintu abahungu uravye ibintu yokipa ndavugire gato twivugire gato naho ayo mafuta atamuntu yashigikira umuntu abafatiriwe n'ibintu byinshi abagabo baramaze kubona ko mengo stress zabo barafise uburyo bwabo bwo kuzigabanya gukora ivyo yumva ashaka ivyo yiyumviriye mu kubwira ikantu umuntu yiyumviriye urazi ko ari ijambo ushobora kubwira naryo nyine nkunda guhoteye ko ijambo ndakubwiye na façon nari bariyemo nibyo navuga ari ijambo ushobora kubwira ukumva rimwe hahandi wewe nyene ntunaryama no kuryama urarimvira iryo jambo hari ijambo ushobora kuvuga abantu bose bari tutotu kikina kimwe kikakuza amahoro kandi abagabo mugabo bavuga cyane umengo ni nzamba yihereza n'ikine bavuga binigaho byo bikora byo birarenze kubera ibyo mukabara byo baje no kubibwira n'abandi bagabo wowe ubyoroshe gusa acabwira n'umuntu akabwira n'umuntu niyo tegwari bivremo abajya abantu foko no kubasengera no kubigisha badasa bigishe kuvuga no mu gihe bikenewe naho ukorera ahantu uri expose tubifata uko kuko mwambwira abakobwa tuganira kenshi birashoboka kwankira abagabo 20 mugabo biragoye kwankira 100 ukanka D1 2 20 yani ugatena kwera ukiya agaciro uko bishoboka kwa kundi badase babikora kwa kundi barete babikora kwa kundi banaka abandi babikora mugabo bamaze gukwirijana abahungu n'abagabo basamayeri menshi bafise uburyo bwinshi babikora muri aba ibihe turimo usanga abantu banakenye wanorosha gatoya gushaka cha profita ko kantu gatoya woroheje po gushika kuri bya bindi we yarashaka gushikako naho yoba kurengeye canka guhoteye tuvuge muri ubwo buryo tweko turabivugamo mugabo n'ukuri nibaza ko nabo bakobwa bakora mu bare n'ahandi usanga ari expose kuri kumanyanga y'abagabo contact massage bijya byose urabapose gukora ibintu utashaka gukora les raisons sindazinjiramo cyane mugabo je ndazi yuko hariho ibintu uri umwana w'umukobwa ushobora gukora utari d'accord ni gyote gorete ko turavuga en général sans toutefois gutoucher le sexe nuko abantu benshi baca babibona
babonamwo kuba wamufashe uramufata ku nguvu uvuze ivyo nivyo nyene bumva ariko ni byinshi cyane abagabo badukurikiranye hano bibaza ngo twagumye tuvuga abakobwa gusa n'abakobwa hari abakobwa usanga bahohotera abagabo mu buryo butandukanye exactement nabo nyene baki expose kisemba naziganzoga bariko baraza urabona ukene buhari nivyo benshi turavugira abakobwa nibo benshi bahohoterwa ariko n'abagabo barahari n'abana barahari bahohoterwa ni kategori z'abantu bose mu mice yose abakenye yose arahari effectivement twavuze dutangura il faut jamais généraliser mais bon ko tugira balance nini uvugira abantu ubona ari benshi mais again tutwareo abahungu bahote ariko c'est tellement rare ugiye kubivuga no mwirigatwe muko murashwana gati none umukobwa aje kugwarisa cyo gango ngo je kutanshikira none umengo ariko no kuri dance je nabwiye umuntu nti wewe aho ngo twavuga naka warusanzwe umushaka fata umuntu arengaye ntawuzi cyangwa mukubwiye ko ibintu cyangwa n'ibiki cyane ushaka du tout ntari muri style zawe parce que je me dis ko ndazi nufu umukobwa toye wese ukunda winzobe hajeze umuntu tsikiri ukunda umuntu tsikiri haje umuntu I don't know disinze umuhungu tumenya iba mu mutwe wawe ariko ari naho ngo nyene umukobwa arakwishize ko araje arakurondeye mwarahebanye peut-être usigaye kunda n'undi mukobwa aguma kwandikira aguma kurondera kugira ngo muvane na wa wundi niyo mayistwa akunda kuba ko tuze bamuhevye akakwarsela mpaka agusa tutubona mu filme no mu buzima busanzwe umufana je tukubona umugenzi yabimbwiye ko nyine ati je nari mu hotel ndasinya kuri iyo jusqu'à kwinjira cyo ndagenda kurondera nyambara amayinite niki agaso mcanga sanga umukobwa ari gusa ajya mu gitanda nenda kurinziri numva ntacyo umva yamusaze yabaye mu Burundi yego yabaye mu Burundi cyangwa amusanga ari gusa nyene ko yamva yaramuzi dufatira akunda kuja muri hotel agiye ruguru yakora mu ishiramwe gifashe agati ujya mu no musi turahuza ubwababarira reka ndaguhe amahera basi akuwamba rugenda urumva donc rero ugasanga umuntu uramupushije ku manuze yiwe et que ce soit pour une fille que ce soit pour un garçon le corps hari gihe utawukiyumvira ugasanga yo muhungu aje kujyama no mukobwa maybe ntavyashaka mu mutwe akavuga ati mafu reko ringa urumva rero harcèlement peut-être yabikwevye yaramwandikiye ntiyamwishura parce que wanditse aziko muri ujye fata hotel wandika nimero yawe hajya mu cya gitabo muri registre yaramwandikiye yagize iki arikawusha aramutelefona arikawusha hama ashitse mu hotel gacisanga ari gusajya mu gitanda ciwe munga cyasha amahera kuri kajya kantu ko ku gitanda acasohoka ndakuretse wambara hama je ndagaruka wagiye donc nizo ni harcèlement kandi zikunda kuba kubera hari abakobwa avuga ati ukupise pesa yavuze ubukene buragukoresha amakosa utopfa wiyumviriye mu nzira ugasanga ati ujya muhungu ndazi ko afite amahera kandi ntari ko arama ariko arandrak je ndamukuramo rero ndabiko nyanka ndi gusa ndi no hari amakanka hariho forme ya harcèlement maze igihe mbona cyane ku barezo sociaux nifuza avion ndakurose hariho ukuntu hariho ibintu twebwe dusigaye twita harcèlement guhohoterwa ariko biboneka neza ko tubifise mu ruhara kugira ngo ivyo bintu bibe nkubona ko ndiyumvira akarorero rutanze ko umuhungu je ndeze mu filime ndabaza kuvyumva no mu Rwanda rimwe mu Burundi ndazi ko bishoboka kuravyo naho nyene ingene akayoka abantu basanga umusanga ugasanga urafashe chambre hanyuma shati bakoranye n'abatwara aho hantu usanga bakuzaniye umuntu nyene ngaho utari bata consentiment yabaye rero nciye yumvira umukobwa rero abishaka ugatinda mukuremo mahera igihe niko ndasoma mu message ndabivyo yerekeye ihohoterwa n'ibintu byari bimaze igihe mbona byandikwa ku mahezo sociaux harabayeho abantu batwenga abandi ati none wowe ubwo bwenge bukora he mutubwira ko bahohoteye waragiye baragutora uyu quartier wayo barakwingiza baragutwara mu yindi quartier barakwingiza muri salon uratubwira n'intebe ziri ingene zisa uratubwira ingene yahagurutse banza kugukorakora ntiwari d'accord niba utari d'accord ko utaciye wa muco so kugende none barakugabanya yavuze ndebe uri umuntu agugurura urumva tandanse ushaka vyandisha uksa sinzi ko batahereza bazi kibazo oya context arayumvise bazi kibazo ikibazo vireza
ba bantu ego ndemeza ko icyo bacose naho mwavyumvikanye mukumvikana naho mwamwicaye ku gitanda kimwe erere yabaye nta droit umuhungu afise kugusimbira akagukora ivyo bikora byose mugabo hari indi kategori y'abantu zomba ati no kameme none nk'uyu yizanye akishikana no mu cumba okay ikibazo cyane nikere nico nyene mubishira muri ya sense ya harcèlement toujours canke umuntu yahinduye avi mu nyuma mugabo gani de simunda kujevaza cyo cyambere parce que amakayo c'est différent alors naho harcèlement no kuvuga ikintu harcèlement dans le vocabulaire no ko tu harcèles quelqu'un gushika naho tu fasses tomber ou pas alors naho tu abus sexuel non si tu as abusé d'elle alors moi j'ai expliqué ça mu yindi rigara iriraho parce que quand tu vuga mu kanya ibintu vya intelligence émotionnelle mu mutwe urumva haraba mari naïve siko kandi no shikiriza imbere ya tribunal nzi ngo wenda kwizeye sinzi kuma tugira amaetude sur ibintu by'amakara amaviol n'ibiki abantu mu makara amaviol ntaba ari kufashwe n'icyaduka kirenganye ngaho utatse ufatwa n'umuntu wari wizeye pasi ndamuzi pasi n'umuntu uzaye kuva tungana gutya ubonye ngiye wiwe umva ngiwe niwe bikunda gupfira ngiye wiwe pasi none ungiriki hama turagiye muri salon turagize iki n'ibiki ugumubona umva fatanye ibyo na bya bindi by'abakobwa aguma avuga ngo umubona ati bigira bihere oya agira fate angire gucyama turagarikira ngaho none niyo shika kuri iyo nivuye niki bivanye n'ingene bigenderanira umugira isho kuri imigenderanira isho kubona abido pouvoir kuvuga ngo pasi ari umuntu wa hatari ni directeur wa bank mondiale yama iteka yo kumbwira ngo tugende dusangire tugire kiniki kandi bagabo nje cyangwa babikubwira ngo nyine bagusima akubwira nyene umenga ratuje no mukini bikire uravuga ari abantu mu mutwe wiwe bavuga ati ndosera ndivuna directeur bank mondiale maybe ngira wowe ufite office nka washitse wita amashuri urondera akazi mugira muvugane mutanga kuvuga ibintu by'ubuseriye mukiri ngaho urumva peut-être numve ko office une idée derrière urumva tout ça je urashobora kugenda ugashika ahantu utarabona le jeu y'uwo muntu pasi urabizi abagabo bakuze bikiri biti batwara burya umukobwa bwawe utse parce que ajya ama témoignage naye somye moi je sais donc personnellement abagabo bakuze bafata ubwana bwo muri 10e 13 hari n'uhejeje aguma muna yuko uko umugabo angana na papa wawe na ushaka kugize première umufata kuri umuntu akuze hatari duko kubwe mwinjira muri salon ibi tuvuga ngo yango kubita umuntu ngucu sara no n'abagore bakuze birabananira kuvuga iyo nduru turavuga ngo sara ugira iki nibiki wa mwana nawe gifite ubwoba bw'umuntu akuze nawe abona yuko angana papa wiwe ujya bwo bafite papa wiwe nibwo ico cubahiro sinubwoba icujobera afite papa wiwe moncle wiwe nico cubahiro ko avuga uwo mugabo akuze aramwinjira kumabona yuko naco yongira kongana na papa niko nubwo n'amakaye abantu amakana avuga ni ka par cas hari abantu peut-être abakobwa sinzi mais niko ndavuga il faut pas généraliser ngo mukomunigirisha niko ndavugira abantu bashika aho hantu abona ati naco yongira pasi naco yongira papa Elvira papa je sais pas gushika tawo gukora et puis tu sais très bien waravyize sinzi hari ahantu ka ushika aba victime abatetanize parce que alikuwa mukuri muza kumeze ngo akumvuga none vya vrai tugwane parce que tu es tétanisé donc il faut pas généraliser ngo kubera umuntu yahaye témoignage ngo ucuye invalida ngo parce que ngo yashyize mu gitanda yashyize mu kinibiki ashobora kuba yatetanize ashobora kuba yagize iki iyo hari video berekanye kuri Facebook umuntu ariko aravuga uko nyene ngo bayivire ko utakumva induru ngo utavuze acafata uwo muntu ariko aramwumvita nko uyu wari ko ramutuka je nkacafata imbuga itanga ndagushira ngaha aha nyene umeze gutya uvuga none kudakoma induru gapazi wano ufise imbuga itanga ndavuga ngo moi de faut pas kacaga kata ushkumeze uri gitu ukavuga mbabarira ibiki no kwira ibyo ushaka byose donc rero byose ni mu mutwe il faut pas juste kuvuga ngo motive ngo washyize mu gitanda washyize mu nuzeye usizire ngo wavyishaka wavyitangiye donc il faut pas généraliser
Ngana gusubira bari kutubandanya. Wavuze ibintu psychologique, cyo nk'ukaya kari nemera. Muri psychologie batwije ko chaque cas c'est un cas akapa ushobora gufata ka iyo byabaye kuri nakana ngo donc ngo mwese muri bamenye iyo niko irandikwa ariko ndabisoma narimvira ntamoni kiye dasagira yax kuri yo kuko ndazi kuko kandi ndashaka gushimira abantu mwadutumye mu kiganiro kuko nuvuga ijambo ryanyuma amafema sexuel ariho azokwamaho malheureusement abagabo kuya tubabwire ngo bagira bihanure navyo nzi naye ndashaka gushimira umuntu wagize inzira victim X kwaga wasigafite ubwoba ariko dasi nanje ndafise icyo ndakubaza imbere yuko duhava tukurekuruka kubiza umwanya je nanje nabisomye bijya bintu nimwe mwabizanye reka tubivuge mbanzanya yes nabisomye yego ni byiza kujeneraliza si byiza kandi vraiment naje warama nabonye nkumva naje ndababaye mu mutima wanje mugari n'ayandi maka ushobora kumva ukumva nyene umengo harimo agafyinyi kabayemo reka ndabyita agafyinyi kubera ko umuntu nimba muramwijya mbere siko wabonye yagize amatondo asa mugasubirayo en plus kavuga ngo nanje naragiye nari ndabishaka nanje byagenze gutya donc uciuza gutuma naba abantu bahaye umwanya wo kuvuga kandi nabo udafise ikibazo cyonye tugiye mu indani c'est difficile ko abantu babitahura facilement gutyo mais again quand tu veux la sexualité navyo okay ndabivuge wewe hari umuntu yabinabisoma yashaka kujyamana n'uwo muntu une fois siko uwo muntu acamubwira ngo amugirire sexe oral bavuga fellation urumva sinzi ko iyo histoire wasomye muri iyo urumva hamara avuga ati ivyo nivyo nashaka ino mu Burundi mwirigara muri societe yacu bavuga akuraho même isanzwe mu mategeko siko je nemeye iki parce que nawe dukundana nico kubabye ko ta sexe oral shaka kukugirira uravyumva kandi c'est normal c'est dire uyinkoresheje ku nguvu parce que je suis parce que n'abahungu hari abahungu badashaka kugira sexe oral ku bakobwa bavuga ati ndakugira ibyo byose kugira n'umbwiye ngo ngende kumanuka hari anye abishobora n'umukobwa maybe ntamwe abigira n'ibiki avuga ati ndagushaka gutyo wonye parce que n'umuntu yumva ashaka uwo mugabo hamakira mubwira ati ongera ko nibi je chufuka manchu gira iki ndagusuka ko intanga ivyo byose nibiki niyo ni abus c'est parce que naje kutujyabane rimwe ngo tu as le droit de faire tout ce que tu veux sangapi n'abantu évidemment ntibazo kuvyemera cha da polémique n'enzo ninjira mwizo ngo ati you know emera ivyo ushaka parce que tumirikana mais mu mategeko no kuvuga ngo iki iye niki no muri couple marié ushaka kwitwa ati uyu muntu peut-être akwangirira sexe anal ntayo ushaka nshaka kandi big no sinza amategeko n'agenda handi hanze birahanwa uretse n'amategeko n'ikitero baho you know ikizira donc rero c'est pas parce que rero ngo ujya umuntu ngo muca mu kondana ko yavuze ko yashaka uwo muntu parce que umukobwa deja avuze ko yashaka umuhungu umengo acaba gukora ibintu byose c'est pas vrai ni vyemewe mais bon mu mitwe y'abantu umengo biremewe donc rero akatamubwira agira iki ndakugira ko amafuti yose ibaye viol je twavuganya mbari no prostitue hanze ashobora kwitwarira ubyo cyo kwibarabara yavuze ngo hanze prostitue gafite n'amategeko abakingira naje twavuganye kumpa 50,000 kwipasi imwe numbaza imiki ukacungana njoro ryose nishoboka me abantu ukuntu bemereye ngo yawashitse wumva abubaye objet yiwe ni ikintu gucyo rero donc ntabwo bigira tuhindure ngo les mentalités des gens baza gutera induru abakobwa muri asamambwe okay you know nta kundi niko tumeze ariko mu mategeko sachez que icyo twemeranije nico nyene umbwiye ndabwiye ngo ngiriye sexe oral nka kwankira et puis tu vas m'obliger ngo parce que ngo tu es entré dans ma chambre uri kurandengera karimba en fait ni kintu muri societe y'u Burundi bwacu vraiment dufata nk'ibisanzwe kandi biri ku rugero rurengeje kuko nimba byaravuzwe kuriya bashira kuba barabeshe kuko navyo nzi ntibiranshikira mugabo kandi bishoboka no kubaho bishobora kuba byarabaye uno munsi Dacia wavuze yuko uharanira gateka kazina muntu uri kuraraba bijye bintu byose ko byabaye amategeko y'u Burundi byabaye akamizwa n'ingoma kandi byama byabaye nigeze koresha umumama ariko arambwira bafashe umwana wiwe wo mu buterere numva ndarize uwo mugabo yamufashe ku nguvu
baramufunze aca arasubira agaruka mu baramubwira ngo ahubwo nta wundi akuzi ufise ndamutore ico gikomere ngo ko ari hatari n'umuntu asanzwe akurikiranira hagufi ivy'agateka kazi na muntu nka wewe nkino saha wosaba iki nka gouvernement y'u Burundi kuko baradukurikirana canke abajejwe ubutungane kugira ngo kameme abo bantu nimba bahohotewe muri ubwo buryo hagire nabo bumve yuko hashobora kubashigikira kuko no muri societe de jour abana bashigikira no societe ni nini societe irimo na gouvernement reka societe irimo na bajya bakora muri justice kandi societe itarahinduka najya muri justice n'abantu nibajya basoma bijya bintu maybe nta ubizi ko watu barimo n'abarimo kuma nabonye ko arabana bavuga ngo directeur wa kango go kwishure kanaka n'ibiki sont des instances na institution yarakwiye kujera ibintu nk'ivyo urumva yagukingira abo bana ugasanga niwe ariko abafata urumva nukuri umunsi Imana duha bakabona ko ibintu bikomeye iyo ninduka duciboneka nukuri abantu bariko turafise bazi kugira amategeko babasa amategeko bashobora guhindura ibintu nagiye ngo wumva ari umwana wawe n'ibiki sinzi ko byoroshe kugira empathy utasanzwe uyifise mese koresha amategeko ahari parce ariho natanakomeye ariho kukino n'abantu ariho Mbese parce que ubutungane urumva uno musi agenda kutwarira pasi ugasanga zina naka afise miliyoni 2 n'igitoro ca 200 litres akacamo hama akabavuye mu gasho jewe ndagenda kuyarara hari ane urumva donc ivyo bintu peut-être ubukene buri mu gihugu bushikira abantu bose butuma umuntu ashobora kuvuga facilement ati ndagura amahera iyo kayifute ubwigenge bw'ubucamanza eske buri 100% ntavyonzi me urumva umujije akavuga ati iki kintu cabaye cyangwa umuvictime agiye kwitwara ku gipolisi baramwakiriye bamakire neza ntibamushinyagurije ntibamubwiye amajambo none ngo kubakugize rimwe barakumaze ngo baragize iki amatama nkayo umva ati nuri nkundaziki musanzwe naziki umva la victime umwanya umenga arikora prouve umengo finalement niwe ari mu makosa akazobanza kuyagura deja baramufashe ku ngufu afise n'igikomere urere atanguye ku prouve dush avuga ngo yasivye gushika naho avuga ati bino ndabihevye umunsi badatuma kubakira neza akabumviriza bakababwira ati ndakumva ndagutahura reka tugire enquête tubaza abantu enquête muna za vrai niho abantu bazotangura kugira ubwo bajya babikora agira ubwo gati zawe ntigo vyakomeye basigaye afungwa abantu basigaye barikwana ku marezo zuci umunye yafunzwe n'ibiki kandi aragumye umwanya munini apana ngo 2 semaines à mois travail bamaze gufungwa abo bantu na victime bagafatwa bakakigwa neza haba kwa muganga haba ku polisi haba muri tribunal bishobora kugabanuka donc ni une chaîne de valeur itegezwa kuba compléter à nous c'est toute la société en fait urumva donc nico ngomba kumenya ikintu leta yakora ufatiye ku example karatanga wihotorwa umuntu yabaye yahotewe jewe ndakunda kubumviritsa rimwe si benshi baza kucerekeye ibibazo ko babihisha n'ivyo birimo mu kibazo k'imi societe twumvisha abantu yuko numa hari ibintu batavuga uri kugira wiyandagaze ugira wiki mugabo kubwanje ngo nimenga leta yonyene nahariyo yambere ikwiye gushira mu nguvu iyo nyine iri byitokora kuko hacariho abantu basavuze utabona gutuma gucakote kugira ngo boroherezwe gusohoka haracariho abantu bakoreka ko Mwengo gukora kiberego murebe ivyo ni byakozanya birasese twarahiye nzo twabwirana imbuga itatu bacumita birasese unagukorako urumva ko uri gukura nzo cyufatwa imbere c'est ça wacu cyufatwa imbere donc urumva ni shene mugani wiwe byateze gukorwa muri societe ku kazi mu nzira aho duca mu gipolisi mu babanyi mu ugafashwa mu makote yose babandi gutanga gufasha kugira ngo intambwe ya mbere bandanye ikurikirana batangura kuguhoza ugacutaha ngingire kugira ngo tudohereza ko byose ugatana umwararo ugatana kwihera ndiko ndavuga zangaruka z'abantu yagize yahotewe cyangwa yakorewe ikintu atarifuza ko bamukorera ugatangura kwizura kumva ko none umaze kubona abantu batandatu bose ubwo ko ikosa ryawe none kubera ko wambaye impuzu nkeya wamenjura ikivuga ko wambaye impuzu itagukwiye
nazamuje izindi consequences banatindirako maze kuguhura impuzu wambaye bizona kugora ejo n'igihe kuva muhira kuko bashaka guhindura impuzu inshuro 40 kandi abantu bafatwa ku ngufu bambaye inzitaro bambaye ibitenge baruguru abamuzimane babifite gushika mu jisho none bagenda nabo bacha bavita gusa si question utombe ko ngiyo si question yikwambara umuntu aravuga umutima yarabaye undi muntu so wundi yahora avuga ati ejo nzokambariza kuri ahiye ndakubaza pasi ese bari abantu ntibaba bafite ikibazo mu magara yo mu mutwe kubera urabikurikirana direct kuko sindabyumva iyo gize ikibazo dasavuze agafashwa insiste umuntu wafashwe abonye ko umuntu yamwitayeho azogera igihe byakira no sindi kumvuga les victimes babandi bakora bya bintu kumva yuko gufata reka ubandanye ubabwira ubanonise umugenzi wacu rero ndabakunda kandi bashimiye ko umuntu niye amabanga igihugu arandode murakoze ndetse reka tumushimire cyane tunamusezera ariko pasi turabandanya kugira ngo duheze gatoyi muga tugushimire muraye ducereje muradose cyane Dacia tuzogaruka ikindi gihe tuvuge vyagoye kuko urumva ni ikintu gihanze igihugu gihanze twebwe n'abana bacu bizobahanga ifare ko tuvuga kugira ngo duhaguruke merci beaucoup merci uno munsi abo bagabo kuko uno munsi je numva kuba uri umugabo d'abord sibyo canke uri umugore ufise umugabo mu rugo ufise umugore mu rugo ukumva yuko ushobora kugenda gufata reka guhohotera umwana w'umukuzine wawe umwana umunyese canke umukobwa uhuye ngaho mu ibarabara eske nta kibazo bashobora kuba bafise ikibazo mu mutwe gasanga ntitubimenya ariko nk'ugikurikirana inyifato imigenzo y'abantu birava ukuntu bayeho birava aho ari birava ku bintu byinshi n'ibintu byinshi bakorera ko mugabo icyo nabivuga ko nuko icyerekeye comportement nk'izo ngene wifata imbere y'uwo muntu wabonye ngene wifata imbere y'umuyaya wawe kazona umugabo serieux umugore mwiza ni kanki zo nyene abesha gusanga bafise abagore beza disanga agaca yumva yuko yorengera ivyo vyitse afise akaje kugira ibindi biri kontrere y'ivyo yategeza kuba yemera y'ivyo societe yindi yemera ni kuvuga ngo umuntu yavuye ku murongo umuntu yava ku murongo yaba umugabo yaba umugore yaba umujene yaba jeune fille ou jeune garçon n'umuntu afise ikibazo n'ivyo kuri ase novuga ngo afise ikibazo cyo mu mutwe komtere kugira ngo umuntu bibede donc vyemezwe yuko afise ikibazo cyo mu mutwe hariho amatape hariho ibintu baraba byinshi mugabo cyo novuga mu mwanya nuko abo bagabo canke abagore ukazo hariho n'abasore bahohoterwa hari ibintu babayemo hari inyifato barimo zibatuma batikontorora badafata umwanya wo kwiyumvira neza ibyo bagira bakore kuko biyumvire kuko umugabo n'ukuri n'umugabo n'umupapa cyangwa umugabo kadufata umugabo dufatiye ku kuntu angana ku cyari ntushobora guhaguruka ngo ugende gufata umuntu mu ibarabara utanazi wumve yuko ucakiye ntushobora guhaguruka ngo ugende ufata umwana akiri muto kumbura ari munsi y'umuherezi wawe ngo usimbire ko umukorera amabe nk'ayo nukuri abari ikibazo muco nokwemereza hano mu mwanya nuko sinokwemereza yuko bose bafite ikibazo cyo mu mutwe hariho ubegito bw'abantu hari abantu b'ibegito nyene bari ngaho yumva gukurikira muri we nico n'ikibazo mu kindi mugabo abo barorosha igihe bitaraba byinshi ngo kibe ikibazo mental hahandi nyene biba byamaze kugera iyo bigera bobo biroshe kubasubiza ku murongo abo bataba baragira ikibazo cyo mu mutwe vya vrai apana bavyigira apana bafatira ku marangamutima apfuye yabo apana bafatira ku irari rirenze hamwe n'umuntu ukabona ibintu bigatera hage ujya ntunjana iryo ni irari rirenze ni ibintu umuntu ashobora uhanye rimwe ukamufunga cyangwa ugakubita cyangwa se ngene abateka babivuga nibaza ko ari yokora ntitwakorera ko twe tuvyimvira mugabo no mushishura je noza ko no mushishura abakubitwa rimwe abakubitwa twotangura ivyo bintu hari abagabo benshi bagira hari n'abagore benshi bagira ibibazo hari n'abakobwa benshi bagira ibibazo bo abantu ni benshi nivyo kora mugabo ico novuga ko cyane nishura la question mbajije nuko ntawo kwemeza ijana kujana ko bafite ikibazo mu mutwe mugabo iruhande y'ibibazo
hari ikibazo afise tutodeklara ko ari cyo mu mutwe mugabo kumbure c'imibereho kingene yakuze kuko kurondera ikibazo c'umuntu gihera kera ukarondera ndashaka kubikora kubera ko siniko ndabajustifia abakora ibyo jewe sinidakora abahotora abandi sindimo mugabo hariho umuntu ashobora gukorerwa ikintu mu bwana bwiwe akumva ko uburyo bwiwe bwiza bwo kuzokwiriha icyo yakorewe ari kubikorera abandi ico rero ni psychologique nyine mentale nyine ya vrai isaba traitement isaba gukurikirana isaba kuvugwa isaba urumva yego mu hari n'ivyo baba bafite ikibazo nitwokomeza ko ico mu mutwe mugabo kiriho kandi ico gihari atari ico mu mutwe kiroshe kuvura mu gukosorwa mu buryo bwose mu mategeko mu guhanwa mu gushingizwa mu kumaramazwa yari kabivuga dasa kuvyerekeye ibintu bice nkabona uza ko uzi ko babikora kuko abantu ndabaza ko mvuga mu kiganiro umuntu agomba kujustifya yuko barabeshira mugabo umutima wawe uzi ko kubikora ukaba warandagaye ntibizokorera kuzosaba kubikora uzokurikira ndabasabe bagabo beza bafasoni beza bigeme basore niko muradukurikirana ukaba ufise ico kibazo bishobora gushika ugasanga ni kibazo wagize bivanye n'ubuzima wabayemo ngene wakuze canke n'ibindi mube mugenda ni ukore ku gatuza kabiri wiyumvire mugende muganirize ba psychologue tugira amahirwe ngaha mu Burundi barahari vraiment kandi benshi kandi n'umuntu azimbye pasi umuntu abituye umuntu azimbye cyane barahari ngo muri kite zeni baza ko ari ikibazo cyo kudakunda kwitura abaganga kugita abaganga ni byiza n'ukuri kuko birarengeje urugero nawe nyine uriko urandika hamwe bandika bya bindi nyene hari abantu usanga babona ko tsindikeneye umuntu afasha barahari n'ukuri ushaka abagabo barahari ushaka abantu barahari kumbure wokenera umuntu nzotuma nshira ko inimero muzinsa vraiment barahari kuko birababaje kubona umuntu w'umushinga ntaye tuba tuzi ngaha twemera mu gihugu sivyo kumva ufise titre kanaka tugasha tukumva ngo ukora ibintu nk'ibyo bigenda gute kugira ngo ufate umuntu ku nguvu genre pas ku nguvu kumva uri kurahohotera umuntu plaisir irihe nta urumva ni byiza yuko muhanze murabe d'abord mushobora kuba mwebwe mwumva umengo ni ibintu bisanzwe mugasanga à l'interne mufise ikibazo cy'amagara yanyu ni byiza yuko mugira abo mwituye mubaganirize andanye babafashe mushobora kuba ari ibibazo ariko namwe mufise ububegito n'ukuri epo ubegito nyene yo kwikosora hanyuma nagomba nsaba abantu kandi tuze turiyumvira ku maefe ku ngaruka z'uwo muntu dukoreye ibyo tumukoreye yakoreye ibyo yakorewe twebwe tumwe ngo habaye satisfaction yawe wowe ibyo washaka gushaka ko wabishitseko santu tushobora kwiyumvira muri wewe nimba atari d'accord nimba mutari mwavyumvikanyeko bizogarukira urizi ko ari umuntu ashobora gusara mu mutwe agagwara mu mutwe akiruka mu barabara gasumye si babiri urizi ko ari umuntu ashobora kutaronkitira mu ijoro ntasinzire ko ico kintu bamukoreye baheba kugira mariage canke agaca yanka ico gitsina kiba caramukoreye yego turiyumvire ku bandi turiyumvire ibyacu gusa ariko naho abantu kuzariyumvira no ku by'abandi nukuri abagabo cane mugerageze vraiment ibintu byo ku umuntu ufise uburenganzira bwo gukora ku muntu uko wishakiye birababaza kandi nawe byo kubabaza umunsi bo bigukorera umunsi bo bikorera umwana wawe byo kubabaza umunsi bo bikorera uwundi byo kubabaza dusa n'abasozera pasi twavuze byinshi vraiment ariko no munsi hari abantu badukurikirana babaye victime kesa so abagabo canke mvuze abagabo ni en general abasore n'abagabo igitsina gabo canke igitsina gore abantu babyumvikana neza bashobora kuba baragize ibyo bibazo muri societe y'u Burundi vraiment naho bari umuryango wawe ntibashobora kugutabura yuko wafashwe ku nguvu deja aho uri umuntu akuze bavuga ateka share nawe wabishaka siko nuja kwitura ubutungane nuja kugira ugasanga wowe ubaye victime inshuro nyinshi muri wewe ugasanga ugenda nigikomere ukabura naho kivugira ico kintu wowe nk'umuntu yidezenyefa niye manuro woba nakahe kantu wobabwira kugira bashobora kuba muri iyo zone de confort biyugaraniyemo kugira ngo nabo basubire kuba abandi bantu mu bisanzwe impanuro ndakunda kubivuga impanuro ziri de partout ahantu henshi kugira ngo zifashe umuntu umwe canke babiri hari ikibazo dufite cya education umuntu agisubiramo kugira ngo umuntu ashobore kumutahura canke nawe yuguruka kubwira ikibazo yagize
uretse nka twebwe bya psychologie habaho mise en confiance ukagerageza kumumeta à l'aise kugira ngo ushobore kubwira abarundi n'abantu badakunda kuvuga ibintu byabo cyane mugabo yumva n'ingene umuntu aba yarakuze akaregwa biramworohera canke bikamugora kugira ngo avuge ikintu yahuye naco nayo bivuze abavyeyi bubu bitaho kuriha minervare kwiruka arondera amafaranga akamwitaho kumurondera ivyarya akamurera kugira ngo ejo agure imodoka aronke inzu atera imbere nawe amuteza imbere urukwavu rukuregwa nk'umwana ibintu vyagutyo mugabe ibintu hari ibindi bintu bindi byo muri societe dutegereza kwitaho harimo n'ico kintu cyo guha indero nziza abana umwana yahawe indero nziza bimwe twari tuvugana na Dase ntazosohoka ngo yinjire mu nzu y'umuntu gutyo atamenye igituma agiye by'ukuri ntazoreka ngo abanza be influence bamucurika mucurure byoroshe azi kuva mu ntanga kuva mu buto bwiwe ingene yigishijwe ingene yarezwe ikizira ikuri we icarico rero mpamagarira abavyeyi kandi gusubira muri kuziko kuziko cyane abantu baraho bose barabukije kuziko n'abantu baterera inkuru kuziko n'abantu babwiranira ukuri kuziko n'abantu nta mama ziko beshi no yafite kuganira muri salon mushobora ariko kuziko urabwira umwana ukamubwiza ukuri tumviriza iyo umuntu agukoreye iki abakurengeye eje no bavyemera ko babigukorera bakagukorakora bakagira ibi uri umukozi w'umubone uboyaya warezwe neza umubosi wawe aragupusa aragutwara mu byimviro bipfuye ukiyemera guha akazi nko kubandanya ivyo bintu atakirapfa kuko nimba reka aragushira muri ivyo munsi ejo agasubira ukaguma hahandi bizohera gufashe ku nguvu vya vrai rero biravana n'ingene umuntu aba yararezwe ikindi imbere yuko mvuga kuri uyo muntu yagize ikibazo bwite uko yakuvyitwaramo no kwereka abantu badatinya Imana n'ukuri erega Imana kwereka abantu tutagitinya Imana uretse kwiyumvira abandi basiyumvira Imana yamuremye wiyumvire yuko ivyo bintu mukoreye mugani wawe uwo bigukorera wishire muri iyo sene wabikoreyeho cyangwa wabikoreye umwana wawe hanyuma kuri iyo kayi y'umuntu uwo ari we wese byo byarashikiye ifo bashobora kubivuga kuko bivuga utavyakiriye biragoye utaravyakira utangura kubivuga ugacurira utangura kubivuga ugacaho umenga uvuze induru utangura kubivuga kumva umenga wahagarikiraho no kubanza ubwa mbere abagize Imana akabwirwa bakweze kumenya ukuri hakiri kare bakakubamwo uwo bigoye akamenya ko byamugoye nawe nyene yego bamuhoteye mbwa hariho naho we aho byamugoreye ivyo bimenya mu gihe wari warigishije wari warateguye kuva kare uwo byashikiwe rero byaba yagerageje ibyo ashoboye canka atarabize razimwe ni bya bindi n'umugenzi ndumva twari tugiye aha je nari nzi kwera tubana kwera yari umutipe wanje kera turavana kwera n'umukuza wanje canka n'umukuzi wanje vyabaye ariko ntuvyigumizemo bisohore mugihe wumva bikujena wumva wavyakiriye hanyuma yo kubisohora ko ntange precision si itegeko nguje ku muganga cyangwa psychologue hari umuntu wa wiyumva mu muryango uvuga uti iki kintu kiretse iyo vyabaye vyinshi byageze bitageze kiretse iyo byageze aho desinye ziba ziri exagere ukuntu ugasanga umuntu ntagishobora kuryama ntagishobora kuvuga neza ntagishobora gukora ibikorwa byiwe neza aho teza kuraba umuganga mugari bya bindi byo mu babaro byo kuzura vyibuka kumva bo ari vya bindi byuko donc bigeze ahantu bikurengera kumva ko ntavyo gishoboye kwihanganira nukuri wumva ari too much mugande w'abandi wumva ari byinshi udashobora kujera urashobora kuja ku muganga karaba umuganga wizeye naho baganga asaba yose ntabwo ndabwira abantu na jewe umuganga mu mutwe wanjye ndavuga umuganga yumvura je bashaka naka ntugende kurondera umuntu wumva utiyumvamo yewe no psychologue ntumurondere wumva atari wo muntu wumva ureko kuko kuja kuraba umuntu wumva wiyumvamo wumva unezererewe wumva umengo hari cyaza kugufasha biragutuma ukira aravance biragutuma uza kumuganiriza ugurutse biragutuma n'ivyo akubwira ubitahura gusumba mugabo ugenda hari utundi tuntu ufise ko amakenga usanga n'amayefi ingaruka zavyo zidatanga resultat ivyamwa vyiza cyane rero umugarira abantu kutabibika kubivuga igihe wumva ko vyarenze ukabigana no mu muryango ubona ko bikenewe yego kubwira abantu benshi haba wiyararaje n'ivyukuri mugabo twese turazi mu society twibana tubayemo nta muntu abura umugenzi w'umwizigirwa nta muntu abura umuvyeyi w'umwizigirwa n'abavyeyi bacu ari babiri uravuga uti mama ndamubwiye ndazi ko atangorane je mbwiye papa ndazi ko atangorane hanyuma
bikugora kubibwira abavyeyi cyangwa umuntu wo muri famille mu gihe toujours wumva ko ari vyinshi uwarondera umuntu agufasha hari abantu bize ibijanye n'imibano hari habaremesha kiyago hariho abapsikologe tuvuga hariho n'abantu benshi yo gufasha ingene bibwira umuvyeyi wawe kuko je ndi umuvyeyi urashaka kubimbarira umwana wanje reaction gace mbi cyane gusoma nayo mwari wevise ko bimenyekana kubera utabishaka kubera reaction je nagize nk'umuvyeyi ingene meze urandagaye ahubwo no ku maradiyo vyagiyeyo n'ahandi hose rero nabo bo bibwira abo mu baremesha mu kibano abagize imibano abapsikologe abantu bo hasi muri famille ubone udashobora kwimubwira ku buryo atanga rukambi bizana urashobora guca ku muntu yagufasha ivyo psikologe arabishoboye bakagufasha ingene ushobora kushikiza mu muryango ntibizogira ingaruka mbi muri kazoza yego nuko rero nibaze nta vyinshi novuga ariko je ngira mvuge ibintu bitatu kugira dusozere abantu badukurikirana bakora ayo mahohoterwa nukuri ndabinginze mugerageze nikubita gashi kuko birababaje kumva wakoze ikintu udashaka wahohotewe utabishaka hama les jeunes filles mukora ahantu hatandukanye muba udashaka ikintu heba ko kazi hari jambo rimwe bigeze kumbwira ngo mu buzima Imana iradutegurira ibyiza ariko muri ivyo byiza satani irazanamwe ibindi bintu kugira ngo ushobore guhungabana so tutabaye magabo biragorana rero babigeme mu dukurikirana cyane kuri ndavuga rimwe ibintu gituma ndabivuga nige nagira ndakavuga kabari bari guhava bagira nigeze kubandi naye kumwe mbese umukuze wanje umwe n'abantu turi kumwe muri club yacu and then haza umukobwa aje kuduserva bisanzwe umukobwa nari namutumye ava mugana we mu nyuma ndavuga none ngira yabishatse nawe nyene baraza bamushira hagati yabo ariko arakora ndavuga none rero bajya baserva haragira igihe ndiye nerva ndamubwira urashaka kuja kunzana ifana yanje omwe hamugara ukifatanya n'abagabo cansigara ndabakarira non c'est pas comme ça semenya no kuri kwimana je umuntu ankorera ikintu ntagishaka hari ibindi bijambo ngo sheri basheri banyungaho ni bande wita gute umuntu sheri wawe ni mu Rwanda ni sheri yo mu Rwanda bitana bose ivyo bintu muba mwitana abantu bose basheri bande no arrête ça nukuri kino kiganiro twabikoze kugira ngo twigishanye hama gouvernement y'u Burundi cyane ubutungane abantu bari mu butungane ndabizi neza yuko hari ibintu murahira kwidirapo y'igihugu franchement nidutsindwe n'ubukene kuko je kubona umuntu agutuye ikintu kandi uzi yuko ico kintu ari ico hama kubera ko warose amahera angahe amahera urazi ijambo bayitiye amahera ni ikintu gihera ariko sha n'umuvumo nako kazi uzokabura canke ikindi kintu kuko uri kurahohotera umuntu nawe ubundi nukuri mugerageze mwisubireko gouvernement y'u Burundi amashira hamwe ahaguruke kuko je vyarambabaje pasi mbese niyisije naho nayikuye kuri ku mahezo socio kubona abantu ujya muntu ya créer victime nukuri merci beaucoup kuko yarafashije abantu benshi nubwo hari bo bamwe jewe je suis désolé mumbabarire nabonye umengo baje kubishira n'ibindi mugabo birababaje kubona abantu nk'abaje bose bumva boja kuruhukira kuri réseaux sociaux alors que dufise justice ngaha mu Burundi nukuri mumbabarire je ndavuga ibintu ko ndabibona abantu bari muri justice mudufashe nukuri mwisubireko ababikora amashira hamwe mudufashe abantu baronke omwe ahantu hamwe bavuga ati jyahantu ndagenda niture bantunganirize bigende neza hari abavyeyi bafise ibikomera abana babo babaye victime nk'uwo mama wo mu buterere nino sana arabuze ikintu jewe no mukorera nukuri kw'Imana yararize turiko turakorana interview ndavuga ati okay none nkoriki urumva ni gikomera umuntu ashobora kugenana ugatera mu kindi mugabo leta y'u Burundi turabasavye muhaguruke hama abantu namwe mwabaye victime pasi yabivuze mugerageze murondera abantu mubiyagira kuko birababaje mugabo subiremwo tugerageze ntizusubire kwiexpose natwe yanje mukurangitsa ubuze byinshi byiza ntabwo mukurangiza umuntu n'umuntu ahamagarira abantu bavuga ibintu nka bibiri ubwa mbere satani yaje kwica kubonona gutikiza ibintu byari mu rutonde bihindura bibi rero abaha ikibanza satani umva bazoca baba mu byo satani yashatse kuba babamo pole sana ariko ndababwira abantu
kwiyegereza Imana. Iyo abantu begereje Imana usanga bahindura n'inyifato zabo, bahindura ivyiyumviro bibi bikabavamwo hakaza ivyiyumviro vyiza. Izo ndabitajeko cane mu pastor umugabo kubaha Imana biratuma udakorera nabi mugenzi wawe cyangwa utamukorera icyo atifuza. Ubwa gatatu ndangiza kuba bitarashikira cyangwa ibyo bimaze gushikira biguha ko gushikira guhohoterwa nimwimenye nitumenye umuntu yimenye kuko nibarindira umupapa kana kazoza kugufasha wa mupapa wese ko nkuko nabivuze batari ko barafasha abana babo bategura gusa ngo bige amashuri meza batera imbere gusa areka kurera umwana wiwe agaca agenda gucakira akabundi mwana atayimye barabara kumurera nabi akamurera uko murera nyene bico bijya muri kwa guhohotera nimwarindira rero abo simvuze ngo abana bajene mureke kumva gusaba cyangwa kumvira cyangwa kwegera abavyeyi bahe impanuro oya mugabo hariho abavyeyi bamwe batarabo kwegera ngo urafise ivyo uriko urarondera ko bagufasha vyaba nivyo vy'uburyo ahubwo uzosanga bitaye mu gwaho nico gituma ndiko ndasaba abantu surtout les jeunes mwimenye mwireko mwigwaneko mwigwanire mwifashe Imana ifashe bifashije mwizera Imana mugiye kibagera muri wewe mukora ibibereye ibitabereye mu bireke tugire Kristo naganze Kristo ikiganiro cyacu twabaye seriye cyane na serieuse bisigura ikiganiro cyacu ubona ko cyari ikiganiro nitwagikoze vraiment twagikoze kubera ko biri mu mutima wacu kandi birababaje kuko uno munsi aba bana bariko barapfa muriko murica turiko turica ni Burundi bwejo muri mushaka tuzogire Burundi bw'abantu bafise ibikomere gusa kameme ifoko duhaguruka n'abandi bose abamaze guhohoterwa turabahojeje hama ndasaba mandanye mukurikirana Kazwa TV ndabutse yuko abakunzi ba Kazwa company tubafitiye ibintu byinshi surtout muri iyi sama ko dutegekanya ibintu byinshi bitandukanye araga surprise tubafitiye byanze nzokababwira ku bantu bakunda gutembera kugira ngo igihugu cacu tubandanye tugishira imbere ariko ibyo kiganiro nzogikora mu kindi kiganiro sanze nkora iwacu nyine muzomenye byinshi byako ga surprise ariko numirire abantu bariko baragira ama mariage tubibutsa yuko tubakorera ama video n'amafoto meza surtout les diaspora muri hanze mutafise abantu bamwizigiye mutubwire tubafashe tuzobakorera ibintu bimeze neza hama turagira makeup manicure na pedicure biri top bisigura ngo udusavye tugusige tugukorera n'umugeni wawe ibintu bikagenda neza tufise ama service menshi atandukanye ama entreprise atandukanye abakeneye ko tubafasha ibintu bijanye na communication y'ama entreprise yabo dukora ibintu byinshi tugira n'ama location y'ama appareil les caméras n'ibindi byose biri accompagner ndatumiriye kugira ngo muze muratwitura tubafashe natwe pasi ndagushimira cyane ndagushimira nandi ndakuruhishije kuvuga nabudishije ni bon ça fait partie de yakazi ok merci beaucoup ciao mwakoze kudukurikirana ariko bigirwa benshi bikumva bene byo abantu mwumvise geno kiganiro kibaraba ni mwica amatwi merci Kazwa TV. We want the words. The solution of all dreams.